S. Yeah. Yes, niwabona nguma ntamba Notez bien, agatima kadasimba notez bien, menye Yesu hari icyo yakoze notez bien, notez bien, notez bien, niwabona nguma ntamba notez bien, agatima kadasimba notez bien, menye Yesu hari icyo yakoze notez bien, notez bien, notez bien. Shima wangu kweli kautawala yangu chukula kabadilika hivi kweli kwako kuna kusunika umutima watu masebri jambo ukiniona sunaona kama ni hambo kila kitu chote kweli kiko hambo hicho chose ndani shima kugijambo uko chopo yangu niwe jambo mwamba umeni baba Uzi lako lina nikolea zaidi ya wakolea kumbe kweli nao ninawakolea Notez bien, utamufise nachofise, notez bien umufise uzofise kukaringwe nkingi y'umutima bwacu got you. Hello, bite. Ntiwibaze ko nataye identite canke bwa bujinga bw'abana bo mw'isite. No, I feel full better. Niko dance niho rigostimera. Biragoye kwikontrola uburyohe mfise suga icupa ry'amarura oya cira birarura agatima kanje karadundadunda kuko Yesu Kristo yakinjije mu rukundo yanyinjije muri kingdom muri freedom ubwami bwa Yesu butagira problem niwabona nguma ntamba Notez bien, agatima kadasimba notez bien, menye Yesu hari icyo yakoze notez bien, notez bien, notez bien, niwabona nguma ntamba notez bien, agatima kadasimba notez bien, menye Yesu hari icyo yakoze notez bien, notez bien. akoyoko nagakuye nagasaze jewe kuri gasoko kidogagago singifise ubwoba bw'ubuzima kuko ameze ku mugongo akamyemye ni kose kuko ku musaraba yahejeje byose ikirenze kuri byose yambaye ubworongoni ikikire bose sha harimo munambaje ntagesha mbega nidesha nukurikira kariwe jewe mbikesha siogopi tena sibanduki ukipiga tena na bunduki Yesu kwangu niwe mwaminifu acha nimupigie saluti nashitse udasanzwe none ubu jewe bwahogaje namwakiriye rimwe gusa cava nk'uko yari nzokama mvuga ico ndi mu misari ko ndamufise meze fresh eka nta stress eka agatima ntigasimba cumu ry'urukundo ryariteye ku mutima ntiyahusize yararyomye maze naje ducika umwe niwabona nguma ntamba Notez bien, agatima kadasimba notez bien, menye Yesu hari icyo yakoze notez bien, notez bien, notez bien, niwabona nguma ntamba notez bien, agatima kadasimba notez bien, menye Yesu hari icyo yakoze notez bien, notez bien, niwabona nguma ntamba notez bien, agatima kadasimba notez bien. yego hari icyo yakoze Shalom nshuti bagenzi mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi nkuko mwama mudusaba mukatwandikira mukavuga ibi na biriya by'ibyiyumviro byanyu mushaka ko tubazanira muri kino kiganiro. Iki nico gihe ni wa munsi mwiza cyane aho tuwakiriye abakozi b'Imana novuga ngo babaririmbyi bafise impano zitandukanye murangije kubibona neza mu ndirimbo ivuga ngo notez bien mbe burya notez bien bisobanura iki wowe warize amashuri urawagize urandika amanote umwigisha akavuga ngo notez bien akandika munsi ngo notez bien mu kirundi ciza bavuga ngo menya neza rero notez bien baraza kutubwira neza notez bien ivyo bashaka ko tumenya neza mbega nibiki bakeneye ko tumenya neza
na mwanya wabo kuno munsi kabisa mu kiganiro iki nico gihe turabona reko twakiriye abasore gutya bafise novuga impano idasanzwe turahera mu kwakira ndahera mu bubafu bwanje hariya kuri uriya musore twidondore neza tubarire naho ajava. Ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Iriho Biri ariko ku izina nahawe na Mwemwera ni Mr. Pew. Mr. Pew. Mr. Pew bisobanura iki? Okay, Mr. Pew bisobanura impemu. Impemu. Yego. Yego. Ni kirimi kihe? En fait, umuntu uko akoze arafise muri we gukora ikintu. Rero ni izina nakazina Mwemwera mpishuriye. Rero kasigura Mr. Pew niko no bivuga. Mr. Pew bisobanura ngo mpemu yera. Impemu. ni nka kujya nyine ukumva ka Reka ngaruke kuri uno musore nawe hano nawe. Okay, nanje ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Munze Jean Claude kandi izina ry'ubuhizi ni Master Victory. Victory. Yeah. Yes. Master Ntsinzi. Yes. Ndabona hano naho umusaza hano afise gitari. Iyo twidondora nawe mufashe microphone. Nitwa ku mazina y'abavyeyi nitwa Reynold Rishuri. Yego. Nawe nta kazina k'ubuhizi. Akazina k'ubuhizi petite kazoza ntikaraza neza mugabo. Mpemu yera ntaco arabikubarira. Keze tunibya shika kavuga nzo kazoboneka. Reka tumusabe mpemu yera avuge nawe. Kaze hano nawe twidondora. Ariko bagenzi bawe ntibigeze bavuga aho baje bapfa. ikindi baza twese tuva aho inkomoko niyo mwijuru aho twashikiye naho ni mu Kanyosha niho twashikiye twaje nyene turi ikintu nyene puf cashitse hano ku isi byarazananye byose habaye nka kujya kuntu urasinzi ko umaze kubona bateye misire nyene babuze ati iza kugwira hana higena none mwese mwazera oya haje haraza umwe kuko isi yari kugira ubwoba cyane ninde rero turiko turavugana yo muganira na Moses Victory yego Victory ya Moses Victory kubera iki amazina y'ikirundi niyo yankunze yego indirimbo ngo Yesu niwe yankunze tubandanye kurya ari hagati nawe gute bon je hagiye gute ariko urasumba gate bon je ku mazina abavyeyi bampaye ni Irakoze Cedric ariko bivanye n'umuhamagaro uba urimwo kanaka hari izina bakwita je izina ry'umuhamagaro ni Tidrick said Tidrick said Drake ya numva ni hatari kugira ngo amazina yose ndabose yose biza kumfata umwanya nta ngorane mugabo ndaza gufata indi preno n'ingwiki ni said ni sawa aha so ku mazina abavyeyi banyise ni Vyuka Dusenge Rodrigue hama kumwe nahamagawe ni Lord Lamp ya ni kubera iki mpereye kuwo twatanguranye hariya ni kubera iki amazina y'ubuhizi cyane agaruka so icyo novuga musanzwe ari amazina abavyeyi badubaye kandi yari mabi kandi yari ni meza ariko arandi amazina usanga ariko aravuka bivanye nuko Mwemwera ariko arakuyobora ego icyo no twobyitwa kandi kuvuka bwa kabiri so nitwovyita ari ukuvuka bwa kabiri musanzwe muri twebwe nkuko nari nabivuze tufise indemanwa yo kucreate ikintu rero mu gihe nk'abantu twakira umwami Yesu Kristo harundi urugezo twagezeko rero muri twebwe kuri aturemwe kurema niyo mpamvu twagerageje kurema iby'iwacu bitandukanye n'iby'abandi umusore agira kabiri mbega mwaje muvahe uwa mbere yari yambariye ngo mwaje mutibuka nyene mutibukira ahantu mu Kanyosha ariko hari umugwi gutya nkubitije amaso yanje ahantu nabonye ikintu tese SS bisobanura iki ni mwebwe
twariko turavugana kijya gihe rero ni mwidondore neza muri bande Bisani turi TSS nyene. Gereza micro. Isigura the spirit soldiers. Abasoda nyene bo mu nyamunyene cyo. Abasoda bo mu mpemu ndabona ko waje wambaye karka. Abase ntimugire ubwoba burya anye n'ibindi twari kubitsa. Kuko umusoda agirwa n'ibintu byinshi. Kuko mu banyambari mu bikorino aravuga ngo mwambare ibigwanisho inkofero sentiri birato iki namwe ko mu bisanzwe twase kuvyerekana ahantu ibigaragara mugabo muri twebwe birimwe aha nta burofa hozana eske twogwana twafatana mu mashati twogwana cyangwa ibigwanisho byacu si iby'umubiri si iby'amashati niho dushaka kumenya rero ibigwanishwa byanyu nibi ntware gutya munyafrika ibigwanisho byacu ijambere mbere ikigwanisho cya mbere nemera ijambo ni iki ijambo novuga yuko ijambo mu bisanzwe twavyawe n'ijambo ijambo je novuga yuko ari nk'ikirore nirabamwe nkabona ukonsa ibitekeyo byose bizerekeye jewe nta kiriyo kitanyerekeye byose vyerekeye jewe mu majambo make ni nk'ikirore nirabamwe nkabona ukonsa yego ni ikirore wirabamwo ukabona ukuza ariko icyo kirore rero bavuze ngo ijambo haragaruka ijambo cyane none ko ijambo ry'Imana tubara ngo jambo yahoranye n'Imana niwo muri kumuravuga se ijambo yahoranye n'Imana kuva kera kandi niwe Imana numva ko ari ihishurirwa novuga ngo rindi muje muzane hano muri BTV nk'abaririmbyi baririmba indirimbo zo guhimbaza Imana ariko ngarutse TSS cyangwa abasoda bo mu mpemu umugwi w'abasoda bo mu mpemu mbega mwatanguye ryari mbega muje bimeze gute ibyanyu hanini twebwe aho twatanguye tukiri abana bato cyane twatanguye 2012 ariko twaje gusohoka 2015 niho twaje kwigaragaza ego novuga ko ariho twatanguye neza na neza 2015 twako turitegurira igikorwa 2015 muratanguye ariko mwatanguriye hehe na hehe intango yanyu niyo ishaka kumenya umuzi wanyu umuzi wacu twatanguriye muri eglise niho twakuriye twaza turasohoka badutumira ahatandukanye tugakora amakonseri atandukanye ndetse benshi baratuzi ikindi nacyo novuga ari umuhamagara Imana yaduhamagaye nk'aba evangelist rero niyo ntego dufise kuri twebwe twabonye muzana style yindi novuga ngo ururimbo mwatanguye ko nurimbo rurero Mose yagize icavuga icaririmba na cyane ndakeneye umuntu wari wese numvise uvuga ref ako hari gitero waririmbye mowe nije nafashe refre gusa ariko bano basore bandi barafise novuga ngo ibitero bagiye baravuga bavuze amajambo atari make niyo nshaka kutugarukako wowe amajambo hanini wagira uvuga mu gitero cawe naya nuko harimwo amajambo nyene agenda aravuga ku bintu vyerekeye ubuzima twakiriye muri Kristo Yesu yuko ari ubuzima bwiza ari ubuzima bidasaba ko duhata juste iyo kurokeye muri Kristo Yesu ubucitse ubuzima Kristo bwese yateguye mu ijambo rya kugira ububeho just rero igihe rero uri kurabaho ubwo buzima bisaba ko uvuga cyane kugira ushishikare kumenyekanisha mu bandi bose bamenye yuko nuko rero iyo tuvuze ati muri Kristo Yesu dufise ubuzima bwiza muri Kristo Yesu twarahezagiwe suko ari cyo twiyitirira nico Imana yatugize ngo nico Imana yatugize kuko jewe ndaza kubaza umuntu wari wese nivyo yaririmbye rero uvuze ngo nivyo Yesu yabagize none uko kubigira cyangwa kubagira mwabitahuye gute mwamenye gute ko ari byo yabagize byaciye kugira ngo mumenye ko ari byo yabagize nuko icyambere kugira ati bitahure nuko
twamenye icyo ijambo ry'Imana rivuga. rivuga iki? Kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Juste iyo umaze kumwakira ucyucika inzira karengane y'ibyo byose nariko ndavuga. Nawe hari icyo wavuze muri kijya gitero, hari icyo wavuze hanini. Ndashaka duhagarare kuri note bien, kuri iyo ndirimbo yanyu note bien. Hariho versere waririmbye cyane, hari amajambo nkora mutima arimwo nayahe, kuko hariho abantu benshi badashobora bumvise gitari iri kiravuga neza bakiyumvira muziki nyene bagatamba muri sari wabo, ariko ndakeneye ko bamenya ubutumwa muri ryantuze wanditse wewe. Ubutumwa wari ushaka kuvuga n'ubuhe, wari ushaka kugenekereza kuri aba bariko baradukurikirana? Ubutumwa cyane cyane nari nshaka kuvuga ni ubutumwa bwerekeye ubuzima bw'iwanje na mpemu yera. N'ubuhe? Mu bisanzwe ugiye kumviriza ijya ndirimbo mu gitero canje naririmbye mvuga ntimwibaze yuko nataye identite. Ngo ntimwibaze ko nataye identite cyangwa bwa bujinga bwo mu isite. Ngo ariko ntiwibaze yuko nataye identite cyangwa bwa bujinga bwo mu isite. Niko dance ni Holy Ghost imera, biragoye kwikontrola. Nguyo mpemu yera ngo ari uburyo efise ubwicupa ry'amarura n'ibindi ibintu nk'ivyo. Mu bisanzwe nayo ishaka kuvuga igihe hose wumva mpemu yera ari karagutwenza, igihe cyose wumva novuga ati ni swing. Mu bisanzwe burya anye ngirasubire mvuge kano kantu, umuntu anywa urumogi cyangwa inzoga nivyo bimugendesha. Umuntu nawe yinywera mpemu yera ni wamugendesha. Mwese ni muri mu swing mwaho mutari mu swing zitandukanye, ariko mwese muriko muragendeshwa. Yego rero iyo umuntu yanyoye inzoga akora ibintu nawe atazi, niyo umuntu ari kananwa mpemu yera akora nawe ibintu atazi. Rero nariko ndabwira abantu ubu munezero ofise, ubu buzima ndiko ndabamo, ntimwibaze ni bimwe bya bindi mumenyereye hariya hanya. Oya niko mpemu yera ameze. Ngo niko mpemu yera ngo ameze. Ngo nibuka gutya Yesu amaze kuzuka araduze mu ijuru, Petero n'abagenzi we gutya bagize ikintu baravugishwa n'ibindi. Mpemu yera baza ko abagabo bari impande ngo baborewe. Ariko Petero washize amanga arabara ngo ntimwibaze ko twaborewe isaha ngo zitine zitanu birivuga ngo rero ubu amasaha araturekurira ko twoborerwa aya masaha, ariko ngo ni wa undi Yesu yagize yica mukamubamba arabira. Mpemu yera yatumye hari umujournalist baza ntangora uri umupasiteri ukishyurirwa ryanje ryose waciye urifata turongorwa na mpemu yera n'umusire tugize gukorera muri ambiance totale n'abantu bazima. Rero novuga ko abagendeshwa na mpemu w'Imana nibo bana b'Imana. Reka tugaruke rero kuri munyafrika gutya je namutazire munyafrika ariko aracyangana turabana turabana b'u Burundi. Nawe hari icyo wavuze kuri hari ubutumwa watanze muri rya verse yawe bayitwa verse ndibaza couple nako ni couple kandi ni verse. Hari ubutumwa watanze n'ubuhe? Kuko hanini iyo tuba turiko turarapa ndizera ko umudihe uri muri rap turiko turarapa hari abantu benshi bumva bihurira mu matwi yabo bakumva umuziki mwinshi bakumva byaje abaryoheye bakinjira nyene mu swing nyene nkuko wari kurabivuga muga ntibumva ubutumwa. Ariko wewe ndashaka ko ubwira abantu bari baradukurikirana ubutumwa muri rya couple yawe bari kuravuga ni hama ndaza kugaruka kuwa chorus ya Bon, ubutumwa nariko naririmbye muri note bien. Subiye inyuma nari navuze yuko ijambo ari kirore twiraba twibona uko dusa. Mu bisanzwe igihe twavuka ubwa kabiri twacitse abana b'Imana, kandi hari ijambo ati abamwakiriye bose bahawe ubasha bwo gucika abana b'Imana. Hariyo n'irindi ivuga ati twacitse abami n'abaherezi. Niyo hagenda avuze ati nacitse ubudasanzwe none ubu jewe mbaho nganje. Mu bisanzwe twe twavyitiriye
ni imana niyo yatubyitire ni ijambo ubwayo rinyibwirira yuko ndi umwana w'imana kandi nganje ego ya reka ngaruke kuri iriya nawe nawe ibyo yaririmbye kuko nawe ubutumwa bwinyegeje tugendereye abantu notebye babimenye neza reka ndagusabe gato banza uducishirize ko n'uwa gitare banza kwakomera ego uyo oya afise ishuri ngo ridasanzwe ni couple yawe gusa niyo ngene akoyoko nagakuye nagasaze jewe kuri gasoko kidogodogo singifise ubwoba bw'ubuzima kuko ameze ku mugongo akamyemye ni gose kuko kumusaraba yahejeje byose ikirenze kuri byose yampaye ubwongo nyicikire bose sha harimo munampaje nkagesha mbega nindesha nokurikira kariwe jewe mpikesha siogope tena sipanduki ukipiga tena na bunduki Yesu kwangu niwe mwaminifu acha nimupigie saluti mwabyumvise neza ibyo ariko araririmba nyamara utarabyumva neza reka duhe urudome ku rundi urudome ku rundi kugira ngo wowe uri kuradukurikirana utabure neza icyo yaririmbye ngo mbwaje nawe yaririmbye ikirundi gikaze kwera koyoko mbega koyoko ushobora kukarongera biri biragora simbizi ariko urashobora kuyironka akoyoko ahantu agira tubarire ni hehe so akoyoko watanguye ngo akoyoko akoyoko gasigura amahoro hama nagakwiye kuri rya soko umuntu naye ajya aturuka ku mana iyo umuntu atandukanye n'imana aba atandukanye n'amahoro kuko umuntu Adamu yatandukanye n'imana acabaho ubuzima ataremewe nicyo tuma umuntu wese atandukanye n'imana ategekwa kubaho ubuzima ataremewe kuko rega atandukanye naho yavuye so Mike woyicomora kuri mixere kuko yageneye kuba kuri mixere niyo saba kuvuga nicyo tuma rero amahoro yose kunezwa kose kuva ku mana ababigirana kuko satani yashatse gukopia misanzwe satani yashatse gukompia mugabo byose ibyo byose byuwiwe bifise aho bigarukira mugabo ijya mujyanye niryo tubwira ati ivuga ati Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kandi nawe ushika kwa data atamujyanye kandi so shatse kuvuga iki Yesu niwe nzira wenyene yindi nawe satani nashaka kwerekana inzira satani nayo inzira arakwereka inzira mbwa yihuta imbere hari igihome nico nashatse kuririmba rero so kandi cyo batangariza Yesu yarazutse niyahezeyo nico tuma ubu turirimba iyo abe yarahezeyo ibi twari kubihora kuko nacyo byari bimaze nico tuma Yesu yarazutse nico tuma n'ubu nyene kugeza ubu turirimba nibutse ijambo riri muri Yoweri ngo basore n'abasaza n'abigeme n'abo bazorota bazovugishwa nibaza ko ari byo Yoweri yavuze urabona ko bana basore gutya ngarutse rero kuri chorus wagiye na kita twembi niwabona nguma ntamba notebye agatima kadasimba notebye menye Yesu hari icyo yakoze notebye niwabona nguma ntamba notebye agatima kadasimba notebye menye Yesu hari icyo yakoze notebye niwabona ntamba agatima kadasimba eske birashoboka ko umuntu ashobora gutamba agatima katariko karasimba umuntu nibyo arashobora gukora ibintu byose neza atangorane mugabo ntihabura ibihuhusi n'ibyo mugabo
ngo agatima kadasimba nuko uba urimeze neza kuko hari icyo kristo Kristo hari kuba wishimiye Yego. ya uriya n'umugwi TSS abasoda cyangwa n'umugwi w'abasoda bo muri muhemu yera buzuye muhemu yera n'abasore gutya mbega muri abanyene cyangwa hari abandi mwaba mwasize mu kanyosha so hari abandi babiri umwe bitashobotse ko ashika hano akaba n'uwundi atari hano mu Burundi akaba yaragiye kwiga hanze ariko niyaheza azogaruka rero TSS bakorera hehe TSS ikorera mu Kanyosha twaba dusengera mu maeglise atandukanye mu maeglise atandukanye sindinda kugaruka ko mu maeglise atandukanye aho ivyo mukora n'ibindi ariko nza kugaruka cyane ku mugwi wanyu twumvise ko mwatanga muri 2015 2012 tu amuja ahagaragara neza muri 2015 mugabo hari bikorwa mwage murakora n'ibindi mbega muri ivyo bikorwa mwage murakora nibihe numvise ino ndirimbo note bien ariko sinzi ko hari indi ndirimbo mwaba mwarigeze gukora apare ya note bien hari indirimbo twigeze gukora yitwa Nakiriho twayacishije ko ngaha ariko kumvo zitatuvuyeho niyigeze ijya ku mugaragaro yagumye muri twebwe nyene n'abatwegereye naho hari n'ahandi dubishitse twaragenda tukayipresenta ariko nigeze ijya kuri YouTube twaba dufise n'andi ama freestyle twakoze ariko ubu rero tugiye gukora neza ariko ku mugaragaro cyane twaba dufise n'izindi ziri muri studio vuba cyane zizosohoka kandi na clip ngerageje gukubitira kuri konti yanyu ya YouTube hari ibintu bike cyane hari ibintu bike mbega none nko muri abaririmbyi ko numva ko muririmba neza kandi muje neza mbaye wa mbere ndabibabarengira ngo abantu bashobora gukubita rap na guitar live nyene nabambere je nibo mbonye mbega mwebwe namwe none ko mukora ibintu byose ata clip video vraiment mufise bigenda gute ikintu cyose ni intego igihe Yesu yaremye isi yaramanjije kugira integuro aravuga ati reka tureme ijambo ry'Imana rivuga ati ngo twari mu vyiyumviro vy'Imana tukakugira dushike twatanguye kuja mu vyiyumviro vy'Imana hama umunsi uri hano Imana iravuga ati ni habibi harabibi je sinovuga ngo nubukene kuko twaratunze muri Kristo Yesu ahubwo ni integuro vuba cyane hari ibikorwa bigiye kugaragara TSS mugiye kwibona twiteguriye cyane atwiteguriye tuje dushubije mu migambi rero mufise hanini imbere yuko turangiza ikiganiro mu migambi mufise niki mwifuza kuri mwe wese arafise icifuzo so icifuzo cya mbere nuko ibyo dukora byose bibera inyungu ubwami bw'Imana icyo cifuzo cya mbere hama ikindi cifuzo cya kabiri nuko kusaba abantu bose yuko bodupromoting ibikorwa byacu bigashika kure kuko none ndavuga abakristo bose abakijijwe iki gikorwa ni iki wabo kugipromotinga kugira gishike kure nimba bakeneye yuko bafise umutima w'urukundo wo kubona mu bwami bw'Imana huzura abantu benshi akana karyo barose promoting igikorwa kigashika kure abadufata mu mugongo bakadufata mu mugongo ego turabashimiye cyane ku kamo twabateye mu hama mukatwitaba ariko ngo kinyoni kigurutse kitavuze bacitwa icana niko bawuciye umugani uno mugabo nawe arafise ururimi rw'ibavugamo ese ndamwa mikrofone aragira nuvuga ngo araza kudugira akademonstration gatoya juste kakitara dusezerane neza sibyo none twagiye rero ndizera nakegera jewe ndashaka mugabo bamfashe kubera Gusa just yeah
ishami rirashikirwa ibiri mu giti nibyo bitembera mu shami Yesu n'umuzabibu twe turi amashami nta shami ryoshobora kwama ritari ku giti Kristo aragwara Kristo arakena k'impeta y'inzahabu bayikora mu zahabu Balondo oro bayikora muri oro mbega ndakubatse mbega naje hoho jewe gace ndiki navyumvise rero ko ari sawa kandi n'abariko baradukurikirana nizere ntakekeranya ko mwagubwe neza muri mu mazu yanyu y'abantu uriko baradukurikirana kuri telefone kuri smartphone yawe nizere ntakekeranya kari top rero kanshimire bano basore beza baje baturuka mu mugwi TSS novuga ngo mwagize neza kuza hariyo akaririmbo kera twahora turirimba turi abana gutya sinzi ko muba mukazi ngo mwagize neza muraza mwabyumvise rero namwe kudukurikirana mwagize neza kugira ngo mubandanye mukurikirana bino biganiro vya BTV Burundi rero nshimira cyane vyimva mutima abantu bahungu n'abano basore gutya mvuze abahungu n'abasore nico kimwe novuga ngo Imana ibahezagire kandi ndabifurije kugira ubigisha neza gutera imbere novuga muri industry ya gospel na cyane Imana ibarinde ibintu bitari byo ariko ishishikari bashira ijambo ryayo mu mutima rero ndabashimiye cyane nishimira n'abadukurikiranye mwebwe mwese nshimira ndetse n'ubuyobozi bwa BTV Burundi butwemerera gutya tukagira ibyo dukoze kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke tunasabira imigisha myinshi cyane BTV Burundi Imana ikomeze kubana nayo ikomeze kubana natwebwe twese bye tuzosubira ku munsi nk'uyu Imana ibahezagire cyane